mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muriko muratwumva muherereye. Iyi ni Radio PCFM ijwi ry'ugwaruka, iradiyo mushobora kumva muciye kuri wezi 3 akaburungu Radio PCFM akaburungu.com, amasaha 28 kuri 28 kandi ikibiriraho. Aya makuru kandi mushobora kuyasanga ku rubuga rwa YouTube wanditse ijambo Radio PCFM ijwi ry'ugwaruka. Turi kwigerekezo rya kabiri Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2024. Amakuru twabateguriye akaba hanini ashamikiye kuri zino ngingo zikurikira. Imbonerakure zigera kuri 5 zarasize ubuzima mu isanganya ry'umuduga, izindi zirenga 50 zicika amaguru, izindi amaboko, ni mu gihe zari zitashe zivuye mu munsi mukuru wa Imbonerakure Day hari kuri uyu w'Imana, igerekerezo rya mbere Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2024 mu ntara ya Makamba. Umugambwe Fodebu wo usaba abanywanyi bawo kudahirahira ngo batange iyo ntererano y'inguvu, bakabona ko ari agatotezo kandi ko ayo mafaranga bari bakwiye kuyatoza abanywanyi ba CNDD FDD gusa. Muraza kumva Patrick Nkunziza arongoye Fodebu. Jose Hakizimana yahoze ari umushingamateka asaba umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye gutanga imihoho kuko ataca mariye abarundi, na cane mu gucunga umutekano wabo. Muca muvyumva mu kanya. Amakuru twabateguriye saya gusa, tubafitiye n'ayandi avugwa mu bindi bisata. Gumana na jewe Jeanne d'Arc Gikundiro ngirenda yabashikirize, nkabandi ko ndafashwa na Yves Irakoze mu buhinga bw'ivyuma. Kazi mwese. Ibindi vyaha vyose mugabo usimbe icaha c'amaraso. Bane ba mama barundi, ndongozi duhanura abarundi, uzukora ibindi vyaha vyose usige inyuma icaha c'amaraso, kuko amaraso arahuma, amaraso n'umuvumo. Duhanurane twese, uzushaho ugumuka utagumuka, gumuka ushaka ugendurare mwibarabara ugira iki ushake, mugabo ntiwica umuntu kuko umuntu si gwawe. Nk'uyu mwaka liteka yashoboye kubona ko hishwe abantu 171, hatowe ibiziga 185, abanyurujwe bashika 45, abagiriza furambi 62, abahohotewe n'isitatusi 250, abahagaritswe bidaciye amategeko 1046. Umumenyesha makuru akaba n'umuyobozi mukuru w'insamirizi n'imbonesha kure Isanganiro Charles Makoto yavuye arekugwa inyuma yo guhagarikwa mu gitondo cuno munsi n'igipolisi co muri zone Rubirizi. Ihagarikwa ryiwe rikaba ryari ryasabwe na buramatari w'intara ya Bujumbura nk'uko amakuru adushikira abimenyesha. Amatati y'amatongo akaba ariyo ntandaro y'ihagarikwa ryiwe. Charles Makoto akaba yagirizwa kuzibira inzira aho ariko arubaka muri quartier Tenga, nayo mu muryango wiwe bakaba bamenyesha ko amatati y'amatongo bafitaniye n'umubanyi wabo asanzwe azwi mu kigo kijejwe izi nyubako mu Burundi. Politike, umugambwe Sahwanya Frodebu uriyamiriza itozwa ry'amafaranga yitirirwa intererano y'amatora yimirije mu mwaka w'ibihumbi 2025 n'umwaka w'ibihumbi 2027, biri mu itangazo ryashizwe ahabona n'uwo mugambwe kuri uyu wa 28 Myandagaro umwaka w'ibihumbi 2024. Bakavuga ko iryo tozwa ku nguvu ryayo
mafaranga biriko bikogwa n'umugambwe CNDD FDD biciye kubiri n'amategeko kandi ko bihonyanga agateka kazina muntu bagasaba inzira guhemuka kuvyiyamiriza bifatikanije n'abarundi bose muri rusangi. Inkuru ya Audace Kaburo. Nkuko biri muri iryo tangazo ryashizwe ahabona n'umugambwe Sawanya Frodebu ritewe ko umukono na Phineas Niyigaba asanzwe ari cegera c'urongoye uwo mugambwe ariwe Patrick Nkurunziza, bamenyesha ko barajwe ishinga n'ingene amatora atangurana n'umwaka uza wa 2025 akazorangirana n'umwaka wa 2027 ariko arategurwa. Kubwo mugambwe bemeza ko integuro yayo yiziziwe n'umugambwe umwe rudende ari wo CNDD FDD, bivuze ko iyindi migambwe isa niyakumiriwe. Muri iryo tangazo nyene bakabandanya bavuga ko itegeko ritegura ayo matora naryo nyene ryateguriwe mu kinyegero, bibabaje cane, ariko kubw'inzira guhemuka z'umugambwe Sawanya Frodebu ngo ico naho kibabaje ico shikira itozwa ry'amafaranga ryitiriwe intererano y'amatora biriko birakogwa kuri zina munyagihugu wese ari mu Burundi, bigakogwa n'umugambwe CNDD FDD kandi kugahato ibinyuranye cane n'amategeko. Ibi bakabivuga ko biriko birakogwa mu gihe umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye hari kwigenekerezo rya 12 ndamukiza umwaka wa 2024 yamenyesheje ko atamurundi numwe azohatirwa guterera amatora kuko amafaranga yo gutunganya ico gikorwa aza yaramaze kuboneka, agira ko yemeza ko n'ibikoresho vyankenerwa mu matora bisanzwe bihari kuko azifashishwa ivyakoreshejwe mu mwaka wa 2020. Bivuze ko amafaranga akenewe mu matora yimirije hakenewe amafaranga make cane ugeranije na yarakenewe mu matora yakozwe mu mwaka wa 2020. Umugambwe Sawanya Frodebu bakaba badatahura ingene abayoboke b'umugambwe uri ku butegetsi birigwa bazunguruka mu mihana, mu tubare, mu ngo z'abantu n'ahandi batoza ayo mafaranga bayitirira guterera amatora y'umwaka wa 2025 n'umwaka wa 2027 barenze ku vyashikirijwe n'umukuru w'igihugu, ariko abajejwe intwaro n'ubutungane birabira hirya kandi abanyagihugu badasiba gutabaza ko ico gikorwa bariko barakorerwa kibabangamiye, bagasaba abarundi kuvyiyamiriza mu ntumbero yo kurwanira agateka kabo. Sawanya Frodebu bagasaba abayoboke babo kudatanga n'ifaranga na rimwe ngo barihereze abo bariko baratoza ayo mafaranga ku nguvu, kuko n'umugambwe wabo ukeneye intererano ivuye mu banywanyi bayo. Bagasaba ubushikiranganje kandi bw'intwaro hagati mu gihugu hamwe n'ubushikiranganje bw'ubutungane guhagarika iryo tozwa ku nguvu ry'ayo mafaranga, ayamaze kwegeranywa asubizwe bene kuyatanga. Bategeke kandi imigambwe yose gukoresha inzira z'amategeko niba bashaka gutoza intererano mu banywanyi bayo. Bakavunira akagohe umugambwe CNDD FDD ngo nubwo woba uri ku butegetsi bitawuha uburenganzira bwo kwica amategeko nkana guteza akajagari mu gihugu. Bagasozera iryo tangazo basaba abanywanyi babo aribo nzira guhemuka iyo bava bakagera co kimwe n'abarundi bose kwitegurira amatora yimirije kugira azogende neza, arivyo bizoshikana umugambwe Sawanya Frodebu gutsinda amatora, maze abarundi basezerere itozwa ku nguvu ry'amafaranga nkamwe nayo hamwe n'ayandi magorwa yose abarundi bamazemwo imyaka itari mike. Audace Kaburo ndagukengurukire, ariko ndanakumenyesha ko kuri iyo nkuru nyene Patrick Nkurunziza arongoye uwo mugambwe mu kiganiro cihariye yahaye ijwi ry'ugwaruka yagarutse kuri iyi nkuru, aho abuza abanywanyi b'umugambwe Frodebu kudahirahira ngo batange mwe niyo ntererano. Kurikira. Muri Sawanya Frodebu twari dusohoye itangazo twiyamiriza amahera ariko basabwa n'umugambwe CNDD FDD kugira baterere amahera y'amatora yimirije zo mu mwaka uza. Ico nico koko twabisabye abarundi n'inzira mu kazose ko batodaterera uwo mugambo uri ku butegetsi, nibaterereze abanywanyi babo gusa canke se uwundi murundi wese abishaka mugabo bidaciye mu ngufu nkuko tuko turabibona aho tubajije hose. Mbere no muzira mu kazi wacu turongoye abanywanyi biwacu baratubwira ko yo mahera bayabasaba ku ngufu. Hama tweza twumva rero no mu mpingo itandukanye abanyagihugu bariko bariyamiriza iyo ngendo ya CNDD-FDD yo gusanga ku ngufu, usanga basanga mbere naho bavomera amazi abandi bakaba
ukabasanga mw'isoko n'abandi bakabategera utugozi mw'ibarabara abandi ati nta sukari tubaha mudakotije ayo mahera. Iyo ni ingendo igayitse cyane umugambwe Sawanya-Frodebu utokwihanganira. Mbere turabisubiyemo tusabye inzira mu kazoza aho ziri n'abarundi ko bokwiyamiriza iyo ngendo bakemeza mu kudatanga ayo mahera nibayasabe abagumye banga gusa. Ico no kongera ko ari naco mpereza ko rero turazi neza ko hariho amabwirizwa y'amategeko agenga ingene abantu batanga amahera. Iyo tegeko rero ko batanga ayo mahera gushika ubu ntarihari n'ububa ko ritangusha aya amahera atanga ushaka. Rero umugambwe Sawanya-Frodebu no mu mugambwe CNDD-FDD naho nyine atanga ushaka si mpaka ngo bose bayatange. Murabona ko hari n'ubukene burengeye ugiye rero gusaba abanyagihugu bose amahera uraba n'ibibazo bibereyemo byohava bitera ingorane mu miryango. Niyo mpamvu dusubiyemo rero kubasaba ko ayo mahera utanga uwabishoboye canke se uwabishaka mugabo have ko kusaba ayo mahera ku ngufu. Patrick Nkurunziza arongoye umugambwe Frodebu. Ahandi havugwa amakuru nkaya ni mu ntara ya Cibitoke aho umugambwe CNDD-FDD uri kuratoza intererano ku nguvu mu ntumbero yo gushigikira kwiyamamariza amatora yimirije. Abanyagihugu bo mu makomine y'intara ya Cibitoke bakidogera itozwa ku nguvu ry'ayo mafaranga rikogwa inzu ku nzu mu ntumbero yo gushigikira imyiyamamazo y'amatora yegereje. Urongoye umuhari w'ugwaruka mu ntara nshasha ya Bujumbura aremeza ayo makuru. Uramatari w'intara ya Cibitoke wewe asa n'utabibonamwo ingaruka n'imwe. Albert Maheki: ico gikorwa cyo kwegeranya ayo mafaranga kiriko kibera mu makomine atandukanye y'intara ya Cibitoke. Buri muryango utegereza gutanga ku neza cyo amafaranga ari hagati y'igihumbi n'ibihumbi 100 amafaranga y'amarundi. Ivyo birashavuza abatavuga rumwe n'ubutegetsi babona ko zategerezwa gutangwa n'abanywanyi b'imigambwe icuditse n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Ku bumwe mu ndongo z'umugambwe uri ku butegetsi amafaranga ariko aratozwa azofasha amatora yimirije ku banyagihugu bose, ariko haracari amakenga ku bijanye n'ikoreshwa ry'ayo mafaranga ku buryo buciye mu muco. Benshi biyumvira ko intererano y'amafaranga yegeranywa mu rudabagi nk'uko acakoreshwa mu gipfungu atanga inkoni y'imijanye n'intwaro ibereye yubahirijwe. Kubw'amasoko yacu umuntu wese adashira mu ngiro iryo tegeko ry'igihugu kubw'umwe mu banywanyi b'umuhari w'urwaruka w'umugambwe uri ku butegetsi Mbonerakure nta burenganzira aba afise bwo kuronka impapuro zo mu ntwaro canke zitangwa n'amavuriro canke amashure yaho aherereye. Iteye ubwoba gusumba abanyagihugu nuko abeshi mu rwaruka rwanduza ayo mafaranga rudaturuka mu burere rukoreramwo. Ivyo mbere biza gushimangira amakenga y'abibaza ko amafaranga yegeranijwe ashobora kuba anyuruzwa ntashike iyo yagenewe kuja. Umwe mu bakurikiranira hafi amatora yigenga akorera mu mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke avuga ko amatora yamaze kugenda nabi. Kubwiwe ntivyumvikana ukuntu umunyagihugu Nyarucari adashobora no kugaburira umuryango wiwe ategekwa guterera amatora mu gihe cari gikorwa ca leta. Ikindi, amatora atabaye mu muco harimwo utunenge twishi nta nyota atera abaja gutora. Imbere yo kumenyesha ko integuro y'amatora yimirije isa niyatanguye nabi, iryo tozwa ry'amafaranga yo gufasha mu matora y'umwaka w'ibihumbi 2025 riremezwa n'indongozi y'umwari w'Imbonerakure mu ntara nshasha ya Bujumbura, aho ni mu burengero bw'u Burundi. Theo Nsabimana avuga ko umugambwe arongoye utegerezwa gushitsa ivyo utegerezwa gukorera igihugu no mu gihe hageze kurondera uburyo bugenewe amatora. Buramatari wa Cibitoke arahakana ivyo vyose kuko ubwiwe ntawaje kumwitura ku bijanye niyo intererano yo kungu bitozwa na CNDD-FDD umugambwe uri ku butegetsi irabandanya itozwa ku
ku butaka bwose bw'u Burundi nubwo itangazo ry'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi ryashiraho iyo ntererano ku bushake byavuga ko bizohera kwa 29 myandagaro uku kwezi guheze. Albert Maheke nawe urakenuye. Imbonerakure zitanu zarahasize ubuzima, izindi 50 ziba ibimuga kuri uyu w'Imana igenekerezo rya mbere Nyakanga umwaka w'2024 mwisanganya ry'imodoka mu ntara ya Makamba komine Nyanzarake. Ni mu gihe zari mu muduga ziriko zirataha zivuye mu munsi mukuru wiswe Imbonerakure Day. Inkuru ya Viator Haragiramungu. Hari kuri uyu w'Imana igenekerezo rya mbere Nyakanga umwaka w'2024 neza na neza hagati ya Nyegwe na Muguruka aho bita mw'irembo muri komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba, aho imbonerakure zari mu muduga zitashe zivuye mu munsi mukuru uba buri mwaka bise Imbonerakure Day zahuye n'isanganya. Amakuru turonka akavuga ko iryo sanganya ryavuye cyane ku gupakira abantu benshi mu muduga barenze abo wagenewe. Muri uwo mwanya nyene imbonerakure zishika kuri zitanu zaciye zihasiga ubuzima, izindi zishika 50 ziba ibimuga, abenshi muri zo bakaba bacitse amaguru. Ababibonye kandi bemeza ko inyuma yo gupakira abarenze igitigiri cyandikiwe imodoka bari barimwo ko habaye guhura n'ikamyo ikorera ishirahamwe ry'Abashinwa, gutyo mu kubisikanya umuduga warimwo izo mbonerakure uca uratembagara. Isanganya yatewe n'imodoka ikora mu Bashinwa, ego hari ikamyo rero mu kubisanya ngo zaragonganye ikirayisunurira hepfo y'ibarabara, rero harapfuye baharura ko boba bari bageze kuri 5 n'abandi benshi bakomeretse, benshi ngo bamaze kuba n'ibimuga. Abo nabo ni igitikire by'imfata kibanza batanga mu gitondo kuko benshi baravunaguritse nyene, urumva yarimwo benshi, yari ifitirimwo nk'abantu barenga nk'ijana. Ahitwa Gombukike ku Muguruka urenganye Nyengwe gatoya, hagati ya Muguruka na Nyengwe aho bita mw'Irimbi. Ibyo bimaze kuba kubera ikibazo c'abaganga bake batari gushobora gukurikirana abo bagize iryo sanganya. Isoko ryacu muri komine Nyanzarake rivuga ko haciye hitabazwa abandi baganga bakuwe ku bindi bitaro kumvo zo gutabara izo mbonerakure. Nuko ko n'ibitanda byakenze mu bitaro n'abaganga bavuye haza abandi, arasabira raporo y'abaganga bo mu Muyange, mu Bantu na Kabonga kugira baze kubafasha. Mukungu ho baca bazananye mu modoka nyine kuko abaganga b'umukungu bahise gusangira isanganya yigutse ko babiri babajyanira mu gitanda kimwe, bari benshi cyane. Bivuga n'imodoka yarengana yose yatisanye yapfuye n'abapfuye. Mukamenya ko umunsi mukuru wahariwe imbonerakure wamuba uko umwaka utashe mu Burundi. Viator Haragiramungu ndagushimire. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarakwiye gutanga imihoho bivugwa na Hoze Hakizimana, abivuze inyuma yaho hamaze iminsi hahanahanwa amafoto y'abaciwe imitwe bagaca bicarikwa baboshe bareze imitwe yabo. Uwo mupfasoni akabandanya avuga ko arakamaramaza mu gihugu gifise ukirongoye ariko ntagire ico shikiriza ku mabi nkamwe nayo, ahubwo we akavuga ko yibereye mu mirima yiwe y'ibirayi. Tegabiri Hoze Hakizimana. Akanakamaramaza raba umuperezida aho yokwiyokivye amahoro y'igihugu aja kuja mu biraya, aja kuja mu byo kurima, umengo n'akamaramaza ni nagahomera bunwa. Ivyo ni nka kumwe ubu basigaye bagenda mu gihugu hagati bagategeka ko abana b'imyaka 7 bagenda kubigisha ibitajya ntibiga aho bashize mu macure, babigisha iby'amapolitika apfuye. Abana b'imyaka 7 kuva ku myaka 7 yemwe n'ibintu biteye isoni. Umwana yotanguye ishure bagacamujana ngo ahantu ababyeyi batamenya, amaja mu mashamba, abana bakajayo kwiga ibitera soni. Ibyo
abavyeyi batazi mwumve namwe uko kw'iki gihugu hagati akigira mu biraya aho yoravye ibiraba abarundi ngo wenye aheze akore icyo agenewe akaja kuja kwerekana ko ariko ararima yuzuza inda yiwe n'ihonda ico gituma yarakwiye gutanga imihoho iyo hagenze ibi vy'ubwicanyi ejo bazotwereka bariko barabarya baba baje bariko barabarya ubu batweretse babaciye imitwe bayibaha ngo bayirere ejo bazotwereka umuntu bamubaze bariko baramurya nka bimwe bikorwa muri Kongo n'akamaramaza ndayishimiye ni yarakwiye kuba umukuru w'igihugu yarakwiye kuja kwiyokipa iyo mirima ibyo barya bagahita bona umugore wiwe n'abana babo bakarya bagahaga batarinze kuja kubesha abarundi ngo bari aratete gipeyi. Uwo yari umufasoni Hoze Hakizimana yahoze ari umushinga amateka ubu akaba yarahunze igihugu. Mu mpunzi naho impunzi z'abarundi mu ikambi y'impunzi ya Mahama iherereye mu buseruko bw'igihugu c'u Rwanda barabandanya gukora ibikorwa bibasahiriza mu buzima bwabo bwa misi yose. Umwe muri izo mpunzi yaganiriye na mugenzi wacu Odace Kaburo aratuyagira uburyo akora amakara mu matotoro y'inkoko ibiheza bikamufasha kuronka bike muri vya nkenerwa mu buzima bwa misi yose agasaba ababishoboye bose kumufata mu mugongo kugira ngo uwo mwuga wiwe ube ingirakamaro mu gukingira ibidukikije no kumuteza imbere. Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka turi mu ikambi y'impunzi ya Mahama aho dusanze umwe mu mpunzi z'abarundi ariko arakora amakara agezweho mu buryo budasanzwe. Bega kazina kanyu mwitwa mwiki? Mazina yanjye nitwa Mbagirane Pascal nkaba ndi mpunzi hano mu nkambi ya Mahama ndahamaze imyaka 10 nkaba nkora amakara mu buryo budasanzwe n'amakara ava mu matotoro y'inkoko ibyo abantu benshi batamenyereye batanazi ko byanakunda. Mbega mutangura iki kiyumviro byabatanguye gute mwabihereye he? Kuvuga kino kiyumviro njya kugitangira jewe nagendeye aho duherereye nta mashyamba hari benshi na gaze ntibayibona amakara kuyabona ni kibazo niyo nayinjije baragufata baragufunga cyangwa se bakayakwambura ko wawe wayinjije fraude. Ubwo nditera ndatekereza ikintu cyotuma nkora kugira ngo dukingire ibidukikije ku biti bihari kugira ngo turinde abantu ko babica dusange twishwe n'ubugaragwa. Biba ngombwa rero ko ntangira gutekereza ikintu nokora kugira ngo mbone uko abantu bacana kandi mu buryo bworoshye. Mbega mumaze gutangura uyu mugambi murabona barawitabiriye cyane, ndavuga mufite abakiriya batari bake? Ni umugambi navuga ngo ntangije vuba ko ndamaranye amezi agera nko 8 yonyene, ariko aho maze kugeza n'abamaze kuyacana ndabona ntacyo bitwaye kabisa. Abakiriye batari bakenda bafite barayagura. Aya makara yanjye ntagahenze kuko na makara aramba ku ziko, aramba ku mbabura, ikiro kigurisha 500. Ego muravye uko mwatanguye umugambi naho mugeze n'ababitabira, mbega murabona ko mushobora kuzoshika kure mukakora ibishoboka? Mbe ubu mushobora gukora nk'umwimbo ugana gute ku munsi canke ku kwezi? Nukuvuga ndimo ndareba aho tugeze amakara yenda amaze kuyageza kure. Abantu bagiye mu expo y'i Kigali ku Murindi barambonye none narajyanye ko yamamazayo. Abagiye muri expo zirimo zirabera hano Rwamagana naho naragejeje ndimo ndayamamazayo. Rero nukuvuga buke buke abantu bagenda bayamenyera. Umwimbo nawe ujyanye n'umwimbo turabubona kuko nimba ashobora gukora itoni nakora itoni mu cyumweru nkanaje kuyicuruza, amafaranga avuyemo nkaba nshobora kuyafashisha andi nkahemba abakozi andi nkashyira kuri konte. Umusaruro sinava ngo ntuboneke, umusaruro uboneka kandi bishimishije. Akazi canke ibyo kudandaza hari igihe usanga harimo utubazo, mbega ni ibihe bibazo muhura n'uyu muhura muri ko murangura uyu mwuga wanyu? Nukuvuga imbogamizi duhura nazo
imbogamizi za mbere ni ukuba ari ibintu tugikoresha amaboko n'uduforoma dusanzwe, mbega mu jambo rimwe nta mashini dufite iyavanga idufasha kuyavanga ngo yongere inayafyature ku buryo dushobora guhaza abakiriye umwanya ku mwanya. Urumva ko iyo mbogamizi yo irakomeye cyane. Yindi mbogamizi ya kabiri ni ikibanza gito dufite dukoreramwo, ko nk'ubu nkorera hano mu isoko Mahama ya kabiri, ni hato cyane. Mbega biba bisaba ko nk'ubu mbonye nk'umuntu antera inkunga akaba nabona iyo mashini akaba yompa ahantu nubaka nshobora gukorera hagutse, ibyo ndumva twotera imbere cyane. Hari icyo musaba nk'ubuyobozi bwa HCR cyangwa se uwundi muntu wese? Ngendeye ku buyobozi bwa HCR icyo nabusaba cya mbere n'ubuyobozi bwa Minema butureberera, ndifuza ko bonsura, bamaze kunsura bakampa icyangombwa by'ukuri kigaragaza ko ibintu mbikora, kuko hari imishinga myinshi impamagara ngo ngende kudepoza ngasanga hari icyangombwa ndi busabe gisaba ko ubuyobozi bw'inkambi bunsinyira, nagenda nkasanga kwa bataza konsura ngo babibone ko bibaho, konsinyira ntibikunde. Ndabashimiye cyane, murakoze, ndabifuriza gutera imbere. Murakoze nawe. Ubushikiranganji bw'inyubako bwarashize umukono ku masezerano n'amashirahamwe yatsindiye isoko yo kuzokubaka inyubako rusangi mu bice vya Sokarti Ibujumbura hamwe n'Izege Igitega. Hari kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 30 Myandagaro. Ni nyuma y'imisi 60 ayo mashirahamwe yari yahawe ngo akore ivyigwa yongere agiranire amasezerano n'amabanki azofasha muri uwo mugambi. Umushikiranganji w'inyubako Dieudonné Dukundane akaba yamenyesheje ko bagiranye ayo masezerano kugira ngo ayo mashirahamwe ashobore gutangura ibikorwa vya mbere muri uku kwezi kwa Nyakanga. Ayo mashirahamwe nayo ni Ubaka Nation Group izokubaka Izege, NBCO HD International Real Estate Development na Inspire Design Studio azokubaka muri Sokarti. Nino kuri iyi nkuru dusozereye ko amakuru twari twabateguriye. Mwakoze mwese mwayakurikiranye. Shimire Yves Irakoze yamfashije mu buhinga bw'ivyuma, nayo jewe Jeanne d'Arc Gikundiro nariko ndayabashikiriza. Mu nkundire duhana isango ku munsi w'ejo na Gahwana.